guys nsubire ndabifurize ibihe vyiza na cyane ndabifuriza kuzogira imisi mikuru myiza yaba musi mukuru wa Noel kuba wemera ndetse no mwaka mwiza w'ibihumbi 2021 utazobabera nk'uyu wari wibigeragezo byinshi cyane ariko hari n'abavyungukiyemo birumvikana ntivyama bimeze nabi kuri bose subire ndabaramutse abakunzi b'ikiganiro inkuru shure today mfise umuntu adasanzwe mwabantu mwe je niyo tubonanye gusa canke tuvuganye ku telefone sanga natwenze kwitaba byonyene sanga natwenze ya yitwa Mr Ndarya se nande bagenda baramwita ariko reka ndamuha kanya vyivugire wa mugabo wenda kuramutse murakoze yego nakwise Mr Ndarya yego ntangorane nanje navyakiye ni mutima rokomedie turi kumwe yego mutima amakuru yawe ni meza Noel yiteguriye gute nukuri Imana ni yadushikana bizompimbara yego nugusaba kana Yezu kakatuvukira mu mitima yego nta matelefone aratangura kuronka mutima turagukeneye ndaronka na meshi ariko nuko yantu ariko nditaba ama comedy stand up sindiko ndateramisha abantu mu biteramo narahagaritse gatoya warahagaritse yego kubera iki hari yindi mvo yabintumye ndiko nkorera muri video na publicity gusa yego okay tukuzi nka mutima ubundi abavyeyi bakwise gute amazina yanje abavyeyi bashoboye kumpa nitwa Minani Fleury Fleury yego okay uri umwana w'umunani yego ndi umwana w'umunani Minani yavukiye navukiye muri Bujumbura Meri ku mutumba wa Mukanyosha aho bita muri Musama ya gatatu harugura station King Star ku rya gatatu okay Kanyosha ni naho wanakuriye yego buriya mutima n'umuntu yize yego wize nize primaire nayize kwa abita kuri Kanyosha kwa Makasi secondaire ndayiga hano maze kuba oriente na konkuru naco nja kuri lycée municipal Kibenga ndahiga kuva mu mbere ndahiga kuva mu ndi gushika mu 9 canja kumarira kuri école polyvalente Kanyosha niho nashoye guhereza amashure y'intango yego hajya wahejeje ryari najeje muri 2018 okay kujanye na kaminuza nzotangura mu kwa mbere no nzotangura yego mutima rokomedie dushaka dusangiza ubuzima bwawe mutima rokomedie mu bwana primaire yego udupfunyapfunyiriza utubwete mutima rokomedie yarameze uko navuga ko mutima rokomedie muri primaire ndetse mbere reka tuvuge Minani kuko nibaza ko mutima ntiryari bwaza ego Minani Fleury mu bwana bwanje nari umuntu akubagana cyane kandi atera inkuru kandi namye nkundana n'abantu cyane namye nifuza gukoranira ahantu hari abantu benshi ndabatera inkuru yego muri make n'ivyo yego ariko narinze mpeze ishure tamusironge bantumye umuvyeyi kuko natera inkuru canke derangement yanje yari yubundi bwenge buhanitse kuko nashaka gutera inkuru abantu bagatwenga ariko je sintwenge yego murakoze okay nta bindi bo barakiniyemo ko turi abana usanga umuntu akina agapira n'utundi usanga dusamaza abana okay narigeze kuvuga ati yitalana nenda ifise narifise taraye gukina umupira amanda yihagarika guhera mu wa gatandatu nari umutamburinere nubu ndacara umutamburinere nshobora mvugiriza muri association club abagendera abuntu iri mu Kanyosha yego wararohewe n'urugendo rw'amashuri cyane primaire ko tuzi yuko hari igihe umuntu asanga uva mu muryango ubayabaye cyangwa uva mu muryango wifasha hari n'ababifasha ariko ugasanga abana ari imiryango imwe ugasanga ntitaho abana we vyari bimeze gute okay muri primaire novuga ko ntivyashoboye gusa neza cyane ariko naradubuye agashika gatatu nibuka ko mu wa kane narahitiye no mu wa gatanu ndahitira ego indi myaka naciye mbandaniriza koko abageze ko ari ageze ko ni programa nkiga ego mugabo nta kibazo cyo kwishuri c'aba minervare bikoresho kibazo cha minervare byagiye kugorana niga mu 12 niho naciye mfata umwanya ko uburyo ikigega c'umuryango bije familial itari ifashe neza
nabaye obligé yo kuja gukora mu kabare nakoze mu kabare umwaka wose ndi umuservere mpembwa 200 ku kwezi ico gihe ego wakora amasanga Mr. Sentashe 13:45 nashikira aho bita kwiriba mu Kanyosha ari umuservere waho nkakubura nkasukura nkaca nambara impuzu teni nkataha saa 5 y'ijoro misi yose ari programa nkiga kuba nari nzi ico ngomba gushikako ico gihe tara yanje yari kirasa niyija ku mugaragaro maze gukora namaze gukora kajya ka video kavuga ngo uri Mikaheli mbega iyo mwijuru arigeze kurangana ico kimeni no mu kivyeti kaya ka video maze kugakora abantu barakamenya ariko barabura umuntu ntibamenya jewe mwene ko ubandanya ukora akazi ko mu kabare bandanya nkora niga nongera mva ku ishuri nja gukora mu kabare niho nakora audio uri maumbikira ubugari ndarya ya video iyo video yatumye menyekana ya video yagiye kuja ku mwanya ariko aho tutarahagera warinze uheze ishure ugikora muri ako kabare yego naje ishure nkora mwako kabare ariko mu nyuma byabaye ngombwa ko mpagarika nkora ibindi yego nukuvuga ngo ishure wararimaze mugabo akazi ko mu kabare waragahevye yego ishure nararimaze nakazi ca ndagahagarika kuba naciye mfatirwa cyane yego okay nta wabona uvyakira gute haje nko kunywera nk'umuntu muzinanye wabona ico gihe sinari bwitwe mutima ariko ico gihe nk'abantu tubana muri quartier canke abagenzi cyane imvukira ucu usanga ari ibintu bigayitse gukora mu kabare ariko kubera nari mfise intego mu buzima kandi naronderaho minerval nahembwa 20000 ku ishure nkari 18000 ku kwezi amademire nayo nkashira mu ikese kuko nari mfise ico ndiko ndaviza mu buzima yego kese waje kuyisambura geze murangara harageze igihe ico gihe ndagwamanka ngwamanka ya 70000 mu kabare abantu ari nashoboye guserva baca baragenda batarishe nibuka ico gihe mwe nakabare ko yanyirukanye jewe arambwira ko no bari ndatwaye nibuka ico gihe ko namufukame ndambwira ati mwoshora kumbabarira sije vyavuye ko nibuka ko nakoze amezi nka 3 ntahembwa ariko kubera ko natera inkuru abantu baje mu kabare mu kubaservana n'abatera inkuru gasanga baransigiye unsigira 3000 2500 unsigira inzoga nkayikabisha amahera nuvuga ko nari imisigazwa myinshi amafiriti basigaje bazino byo mu kabare hari igihe umuhungu asohokana umukobwa ngo umukobwa ugasanga yihagiye inkoko ntayimaze ry'amagufa narayahekenya kimya ndi nyuma ubwo nibwo buzima rero nagenda camwa kandi vyarankomeje akugize umugabo ivyangize umugabo ariko vyaranyeretse ko mu buzima twirukana ibintu byinshi tutabona ariko umuhinga ari ukora yego right Kaisorite webuka warakoze kiri umunyeshuri Kaisorite niba narakoze kavuga ati kweri hari ahantu kweri biriya bintu nije nabikoze nibuka ko ari umukobwa tugeze gukundana yitwa Emeline mu ishure ndamwandikira yanyandikiye agakete ndagasiga ku ndiko mpanagura itabule ya mwarimu ndagasigako nibuka ico gihe ko nari inkoni nyinshi banshege nambare buturi tobotse munsi barafukamitse ku buryo yaranumva mbabaye cyane mu nyuma ndibaza ati sindabitahura aho kandi rakibuka avuga ati biriya bintu ndakunda kukibuka ikiri nibuka ko umwigisha anyigisha mu wa gatandatu vyakunda gushika akambwira yuko kesha taco nzovamo mugabo no munsi nubwo atari kinini gose ndafise aho ngeze mwama muhura yego turahura kandi turakundana cyane mugabo ngerageje kuraba igituma yabimbwiye byava kuri jewe kuko nari ntumva cyane yararaba ahabona ageza akabona yuko atabirebire nzovamo yego ubwo ati ntacu uzovamo ariko ubuduhu yarandamutse neza akavuga ati mubana nigishije warateye imbere cyane urantera iteka yego secondaire primaire secondaire nta kantu wibuka secondaire ico nibuka ko hari umwigisha yakunda kumbwira ngo heba comedy ntaci zogufasha ego ari mu bigisha bandenganya cyane ariko no munsi mu nyuma yaratahuye tumaze guhura kumva inkuru zanje yarampamagaye arambwira ati vy'ukuri bya bintu nasanze birimo ubuzima yego
tugire rero izina mutima rije gute yavuye izina mutima navuga ko imbere yuko nkina comedy nari sanzwe nkina ama sketch narakina ibikino muri Eglise navamwo club Eglise Evangelique de l'Afrique Centrale yase iri mu Kanyosha nari sanzwe nkina ama sketch y'abantu bakijijwe ariko mu nyuma ndaronka tro nshobora guhura turi abantu 5,000 muri Skepes Nyakabiga muri Congrès National Congrès de Pâques yorganizwa n'abakatolike nashoboye guperforminga ndakora igikino nitwa Mutima after barambwira ati abantu bacatangura kumpamagana Mutima kubera ico gikino cari kiryoshe cyane maze kwinjira muri iyi circuit rero ndavuga ati ko abantu bamamagara Mutima duhuriye tuzinanye reka shire ko Mutima nitwe Mutima le comedy icariva ngaho nyene okay ariko aho ntiwari bwatangura ukina ya maudio sinari bwatangure gukina comedy maze kubona rero ati abantu ko banyitwa Mutima kanatsinda ndi umwana w'umutima ni foko renshira ko Mutima le comedy izina ribe umuntu yego duhe rero Mutima na comedy aho mwahuriye Minani na comedy hano bahuriye aho kugira ngo wumve yuko uri umukomedi kugira ngo numve ko ndi umukomedi maze gukora uri mawe umbikira ubugari ndage kariya imbere ko tukagerako hari guntu ba wumva muri wewe ukavuga ati timvamo ikintu nubwo primaire uzurabikora nka joking kwitwengera gusa ico gihe je sinavyiyumvamwo kuko comedy jewe nkina ugiye kuyiraba itandukanye n'izabandi kandi je comedy nkina si ibintu nandika si ibintu stage zose nuriye aha nta stage nigeze fata umwanya ngo ndayitegure ni ibintu biri muri jewe gusa kwera nari mbayeho ntera inkuru abantu tuyaga n'abantu bagatwenga cyane cyane kubiriyo naratera inkuru abantu kubiriyo turi muri bisi ngatera inkuru abantu mugabo ikibano turimo barambwira ati wewe uri umukomedi urafise impano uzomera nka mukurukuru kambwira ati wewe uzomera nka mukurukuru ico gihe mukurukuru yari kumwanya ati wewe uzomera nka mukurukuru tutera inkuru nkawe ariko jewe nta mwanya nabiha ariko maze gukora uri mawe mbonye les journalistes ukuntu bandondera ukuntu terama abantu myeko atwenza abantu hageze gahano ndicara ndavuga ati kumbe ndi umukomedi maze kuvyiyumvamwo musimenya ko ndi umukomedi naricaye ahantu navuga ati kwerije ndi umukomedi kuko navuga ati mpejeje ishure jewe nzoca ndaba ahantu ndondera uburyo nje hanze gupagasa wewe wumva yuko muri wewe numva umengo nta comedy ndimwe ntibiri muri jewe ariko kubera abantu babibona byari ibintu muri jewe nanje sinabipanga ngo ndabirondero ya je novuga ko nagiye kumenyekana ntavyibaza kumenyekana je kuri jewe ni accident sinakoze ngo menyekane nasanze menyekanye umwanya muto kandi nijyawe uri mawe sinigeze ndayitegura ni ikintu canjemo ndakivuga mu gufyina kandi rya audio nayirungikiye umuntu ari hanze mvuga uko nyene nazijya zindi ti hajya kurongora ni esheke iriya ya Mikaela ndizijya zose nazikoze mu byo gufyina si ibintu nandika nkuko nandika script y'ama video ndiko ndakora n'umuntu mwari musanzwe muganira mutwenga nkuko norungikira wewe taro turi mawe mumbikira ubugari ndajya uwo muntu nawe ati karamuryohera caga gahunda mu ma group sano karero kakunzwe wumva n'ubundi nawe urasuye kukugarukako ni nanje numvira ngaruka ko cyane numva abantu batanguye kumbaza ngo bini biki abantu tubana nkavuga ati ni je nagakoze ngo ya yego gushika n'ubu rero iriya audio arahitinze ndatwenga ndarambarara ya audio niyo yahinduye ubuzima bwanje kuko inyuma y'irya audio inyuma y'amezi 4 mpejeje mejeje amashure nashoboye kugura parcelle zibiri amahera avuye muri rya audio ko natembeye intara zose z'u Burundi hariya nakoze concert zitandukanye mu Burundi natembeye ahantu heshi ariko amahera naronka narinzi ico ngomba gushikako navuga ati jewe ko ndiko ndonka 5 million ziriye rimwe sinda yagiye nabe je nzotora amakopo nayifise aho ngomba gushika kuko narinzi nti dans la vie nta muntu akomeye abaho ariko umuntu akomezwa n'ibihe ibihe navyo bitiza titira abantu mwisi igihe kiradutiza kwitwa Mutima igihe kiradutiza kwitwa Gasore igihe kiradutiza kwitwa Kigingi igihe kiradutiza kwitwa ministre igihe kiradutiza kwitwa president
igihe kiradutiza kwitwa honorable, igihe kiradutiza kwitwa directeur general, igihe kiradutiza kwitwa mukurukuru, igihe kiradutiza kwitwa representant regare, ibintu nk'ivyo. Ariko nigihe ntibifatira ngo umuntu arakomeye, igihe nico gitiza umuntu titre nk'uko 2020 yahazovuka abandi bazwi. Rero mu gihe nzoba narifashe nabi cantora amakopa, ni biri mu bintu vyatuma mvuga twondose 500,000 reka ntahe ori yo gukatira muri Ingo Bare, gukatira muri Arena, reka ntahe kubera simbona iyo nzokura je nare fise ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bifoko ndayirondera ndiko ndakura, sinzosaza nkira comedy, sinzo kuko hazogera igihe mutima arengana centre ville ntagire umumenya. Ico gihe naco ivyo nabitse ivyavuye muri vya bindi ego. Akore dushaka tubwire inspiration nkiriya gutera inkuru kuratandukanye, nivyo n'Imana irabidufasha mu ikakuhira iyo mpano. Inspiration kumva ko wiwe ukoresha audio nibirumvikana, hari ukuntu umuntu umwe musanzwe muganira, ariko gutondeka ari amajambo tireka ndayamubwiye, iriya inspiration yavuye. Iyo inspiration nibaza ko subuhinga bwanje canke ibintu novuga ko ndi umuhinga cyane canke no banaravyize, ni hamwe nyene Imana igirira umuntu neza, kavuga ati nawe wararize kuva kera caha uyu n'umugisha wawe. Ariko izo nakoze inyuma yazirya narakoze izindi haro ndi kuri Prince Yariji banteye Anastazi zirya zozo mu nyuma harageze igihe niga gutondeka amajambo, kuko nari nabonye ati jewe mfatishiriza systeme telephonique, nico cyatumye mutima comedy menyekana cyane mu mwanya muto, kuko nazanye systeme abandi batariko barakorerako. Ugiye kurabana performance yanje comedy stand up ntisa ni yakiginge ni yabandi, kuko je ntwenza abantu mu bintu bibiri, ndatari inkuru ziriko ziraba nkaca telefone abantu rero bagaca bakunda ijwi ryanje muri kajya kanovera umwihariko wawe view wanje ni sangije yego. Ariko dusubiremo kariya kantu kariya ka karibu ati aho ugeze bakwakiriza karibu mbe nibiki no mu bakozi b'Imana kajya kweri vuga kandi twumve. Okay, ndabonye impamvu utokagarukako. Duhe kariya ka South Africa, kariya wa telefone muri South Africa bakugurishiriza ibintu kajya aro uri papa Sierra nako nako telefone ambwira, kuko ijya buri comedy yose nakoze audio canke video ibifise igituma. Hari abantu bavanga bakaja gupagasa hanze bashitse ugasanga kwera batabajije bumvise ngo South Africa hari amahera ngo hararyoshe kwera imiyabagiriyo yurira kuri etage ifise nka etage 10 hejuru akifotoza mu muzu yatije ishanete yatije agaca rumikira abajene bino bavyumva bagaca bapapa bagaca birika kwera badafise intego mu buzima. Bashika rero ne abandi zamba ba telefone ngo urambwirira mawe ngo angurishirize zijya nkwavu nahora ngo narugera ubuciro nahora nambara ntaravyibuhasha twebwino ni hatari turisutse mu munyemwe sawa. Rero cyo naciye nkora ibintu meni ivyo twereke ko ari abantu bari hanze ubuzima bwase vyase ko bashobora kugaruka kugira ngo bagaruke basubira kugurisha inkwavu basize canke inka canke ubutaka. Ariko binagaragara mu makomedi yawe ukina ko harimo ikirundi kinakajije ca ukuntu yego nico usoma canke nikavukire ko uravye ngo mu mushipura mu munyemwe amateri mukoresha cyane asa no ko abaremereye mu kirundi. Okay, novuga ko jewe nta usibye ko namanje guhagarika comedy kuzikora ariko ndazandika cyane ku munsi kandi nifuza ko ivyimiro byanje bizoza biryosha ndosura gusohora mu mwaka uzoza rimwe mu kwezi ndavoyage nkatuga mu ntara zitandukanye. Nimba nashikiye muri hotel nkafata hotel nkamara iminsi 2 nganira n'abantu basanze mu makartier araho bisaba gusorora nkabasororera nkumva uduterme imisipura iminyemwe
karanyanyaye karavumbagaye ndisutse mu mugazo ndajovye utuntu nk'utwo nkiga kubera ko ushaka ko ibintu byawe abantu babikunda uraheba kandi urarondera icyo tuma abantu bagukwiga kubera public dufise uno munsi tandukanye n'iya kera no munsi public ni kurikira umuntu kubera uko nyene iraraba mbega mutima niki komedi yiwe akora ikora ku mitima gute y'abantu okay muri iyi minsi rero tubona nta telefone uri kurakoresha nta telefone uri kurakoresha n'amavideo menshi tubona asohoka ariko arimwo message ikomeye cyane message zikomeye cyane ziriya zigutwara umwanya ungana gute ni uzandika canke barakwandikira bakaguha okay murakoze navuga ko video yonyene abantu banyandikiye ni video ivuga ngo ukungene mutima comedy yakira ufugwa urufu gwanye n'icubahiro mukuru wacu Petero nkuru nziza ni video nandikiwe n'umuntu yitwa Nitegekwa Lome akora mu ntara ya Muramvya yamaye script yubatse avuga ati kinuku ça sera bien kina mugabo ibisigaye ni ijezi wanje kandi sindazandika umwanya muremure ariko umutima keshi niyumvira mu ijoro aho njyamye mbafisikaye mu ijoro ndashobora kuvyuka gatanu nandika ide kandi mu kwandika video nta video nimwe nandika ndiko na neglige video saba misi yose ndarondera video nkavuga ati video irafite iciyumviro gishobora gufasha abantu nubwo hari hizo bishika nyihenda ugasanga ndiko navuze bitari byo ariko keshi ndiyumvira ati sinkora video kugira ngo umuntu atwenge nifuza ko umuntu atwenga yike kubganje umuntu nubwo atotwenga mugaba akiga nuko ari video nkora umuntu kazomutwenza heze nk'ukwezi yarayiravye aho iyo nico kintu nagombye gukora yego ejo muri iriya video yasohotse wihenze guhereza amahera usanga wahereje ibihumbi 10 kandi wari wateguye amajana 5 ukanategera umukozi w'Imana avuga ati nashaka mu yansubiza kubera iki wiyumvire kiriya ciyumviro okay novuga ko mu buzima bwa misi yose bijya bintu bimaze gushika ku bantu benshi gushikira abantu benshi ugasanga mu ishengero yategekanye jana atanze igihumbi ugasanga mu isengero yategekanye igihumbi atanze 10,000 rero kubera ko abakozi b'Imana n'abantu bashizweho kugira ngo les ambassadeurs baserukira Kristo aha ku isi iyo umuntu yihenze ntaba oblige kujya kubwira umukozi w'Imana ngo nsubiza ariko jewe nakinye kubera aba comedian tube tuza gukora ahantu abantu badakora ahantu batubauka kuvuga tukaherekana tukavuga ati nibi byihishije rero cyo kugira ngo hajya nariko nigisha abantu campereza rero kugira ngo batwenge nabibukije ubuzima tubayemo ukuntu abantu bihenda gutanga amashika mu gasanga atanze yateguye gutanga 5 atanze 10,000 rero nagombye kwigisha nkoriki nagombye kwigisha mbwira ko abantu bo kwisuganya imbere yuko batanga ishikanwa kugira ngo ntavuge ngo nihenze canigisha rero ntangishikanwa nihenda mugabo kugira ngo rero ko nariko ndigisha ibyo bintu ko aba pastor mu gihe wihenze bishitse ukihenda so ati isuganye mu gutanga kuburyo utaza kuhenda ni wihenda naho ushobora kondera umukozi w'Imana ngo nihenze kubera ari inyigisho zari ziheze nategezwa gutwenza abantu naho rero cankina nkora ibintu bidakogwa bitamenyerewe abantu kuvuga wihenze ntusubirayo mugaje nasubiye gukina rero bigaragara ko nagiye kwishiza umukozi w'Imana ndamubwira ati pastor nihenze subiza nawe niwe yaca avuga ati abamarayika bamaze kuyandika ntibikunda Gregoire genda telefone ati je ujya muntu ayaharura na mu telefone yiwira zimije none mvugira yaramera y'amakaye bandukiye abavyeyi amera y'amakaye ngura yo kuja kwishura nkuko ari abantu benshi bihenda nk'amahera ya stock ugasanga yayatanze abandi bihenda nk'amahera yo kugura impuzu yayatanze ishikanwa yose mu kwihenda nivyo rero ariko hari hano ko nabonye n'abantu babivuga ati sha yatuvuze biboneka ko mu isengero bahereza maki tanoti nini bahereza ntiwavyiyumviriye ko navyo sinavyiyumviye ko cane gusa ntagaze ko kukuntu hari abantu mu ishengero bihenda n'abandi usanga
misi yose gutanga atanga ijana sengisa adahindura tugira twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2021 isura usize muri uno mwaka irabandanya ari iyi canke hari ibyo wifuza guhindura wohonje abantu ke murakoze cyane kuri programme yawe yo mwaka uza okay ndafise calendrier kandi calendrier yanje mu kuyiplanifya mu guplanifya ibikorwa vyanje ndicara nkuko namye ntegura ibindi nkaraba igikwiriye hari n'igihe vyoshika mu mwaka simboneke nkazoboneka mu wundi kuko tara ni ibikorwa ni ibintu biri muri jewe atamuntu ari kabinyandikira azogenda urumva icumbiro kiri muri jewe uko giteba niko kiryoha cyane ni nk'umuvinyo uko giteba rero niko nzanazana akajambo madikamwo dumbwi audio napanze telefona mvuga aro jewe ndumujene wino mu Rumonge kumugara twagomba kugusaba turabona kwiyunguruza biragoye ibintu byo kwiyunguruza biciye ku rutaro bibe officiel muduha igituro nkuko abamataxi mwabahaye ibibanza natwe tuze muvugane na komanda ya pesere kugira ngo turiko turapasa dupasirize mu kirero mbiyo nayo turakuba ndiko ndayiplanifya ndayipanga mvuga ati rero ndose akajambo nza nkacubitayo igasa neza rero sinotegura imitima y'abantu ngo 2021 nzohindura igicapo nubwo ari byo nshaka mugabo kubishaka bitandukanye no gukora novuga ko calendar yanje ko ndayitegura ni abinyemerera nzobikora itemeye naho nibuka ko ibikorwa amaze gukora ni byinshi kandi biri mu mitima y'abantu bazoba barabungabunga bijya ego niyihe audio canke gikorwa umaze gukora ukavuga ati ndicuza kuba naragikoze vuga ati cyaranza ni ingaruka mbi gikorwa mu buzima muri comedy ego nincikimwe mu buzima ibyo dukora byose nibiza bisuko twabishatse ariko igihambaye nuko umuntu abandanya akora igikorwa amaze gukora nkabona ati igikorwa sinari kugikora abantu nagiye ndizera mu bikorwa nkabemerera kwinjira cyane aho badakwiye ariko navyo nyene birampa kubegeza kure mu bundi bwenge batabitse narahuye n'abantu benshi bagerageje gukoresha tara yanje ariko ntaragera kure nkaca ndabimenya nkaca ngaruka abantu bagomba kwita ko patana amasoko yiwanje aba manager ariko nasanze mu manager akomeye ni jewe jenyene ivyumviro vyanje nivyaza biryoshe nzoronka nabo nkoresha ati hagarara harya wewe kora ibi nahagarara harya kora ibi nanje nerekane vyanje ivyo caratumye nicarana ndavuga ati ndadekonye nta gikorwa wibuka avuga ati komedi narayisohoye aho kunzanira amatunda ituma nakigwa nabi canke abantu bamfata ukundi ziriho aronka comedy y'amashikanwa hari abantu bavuze ko twakiniye ku rushengero rwabo barantaburiza nditaba convocation yarashikiye baransaba ko ndayikora kuri YouTube barasaba ko noja gusaba imbabazi ku rushengero wabo ariko byose vyongereza kutuzanira ineza mu buzima tegezwa guhura n'ama obstacle mu buzima kugira ngo bidutume gushika hana yego mutima nk'ubu umuntu gukomye usinziriye ti ngirira ko comedy subiramo muzo wakinye niyo yo kwita imbere uri mawe mbikira ubugari ndage niyo yo kwihuta ariko hari nawe navuga ati mutima buriya ntakunda kujya kwe okay kujya ati ko kubera abantu baje bavati uriya musore nyakunda kujya okay kujya wewe urabikunda nujya mu cameraman arabikunda nuriya mukobwa Arisa arabikunda nujya wundi arabikunda ivyo sije ndabikunda byonyene ni kintu ni kintu duhuriye ko twese ibikorwa rusange nk'akarorero nko wewe kubohera mu cumba bakakumaza iminsi ibiri utarajya we ni wose ari ukomende rutini mu mpige gusa jewe ico ndabarusha mwebwe fise tara yo kuvuga inge okay naho kujya tugihuriye ko twese ahubwo Jeff Singabire yo kuvuga ingya watahukiwe natahukiwe twarigeze kubabona abakomediye mu nyakwigendera
haza ari umukuru w'igihugu cacu Pierre Nkurunziza yabatumiye hari ahantu wumvise ko muzojayo mutima waraye gute? jewe nabimenye mu gatondo tutegure wambara ikoti uze tugende hama umutima wanje ntiwasimba cyane kuko ku kirimba nta kosa nari nakozeyo byari tuye bantu mako gusa naramenya ati iyo biriko uko biriko biragenda kose n'ubuntu bw'Imana kuko hari ikintu kiba kugira ngo nka je natanguye comedy mu mwanya abantu bangaya zofurimbwa wasaze barabibwira famille ya mungu wanyu yasaze areka ari rubugari ku ma WhatsApp yamamaye agoma avuga ibintu by'uburofa nguri ndarya nguri pya 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 rero maze gutera irya ntambwe no kuvuga ko abantu benshi bambwiye felicitation babonye ifoto turi kumwe turamukanije cha benshi baravuga ati niho ufate nagiye gutabura ko ari abantu ujya munsi nyuma yahajya après une semaine deux jours nagiye kumenya ko ari abantu batwiyumvira ukutariko canke batwumvira impuhwe canke batuganyira no musi turafise abantu batuganyira batabitubwira mu mwanya bariko baratuganyira ariko bazobitubwira ibintu bisayangana hano bambwiye ngo nukuri ngo turabe ibintu wagira ngo twari tuzi ko wasaze ko tuzi kuri imbwa mugabo after bagiye kubimbwira ko ndi mu bihe vyiza rero mu buzima critique canke abatwiyumvira nabi ntibabitubwira turi muri irya dome muri bijya bihe baza kubitubwira twarabivuyemwo kwiyegeye niho bambwira rero ati kumbura komeye bya bintu ukora biri seriye yes hariya nta umuvuyeyo abantu ntibakwegereye tara kanote mushobora kuba mwakuye ego baratwegereye cyane dusororere ariko shati wabonanye n'umukuru w'igihugu benshi baratwegera bakatubwira nteko ko ntiyari yabahaye oya ni vie prive nibanga kandi ibyo batangishije kujyo kandi ubwo atoduha amahera umuhezagira urakomeye yego mutima rukomeye ni giki uhanura abantu muri rusange no musabwiye ati fata ijambo ugire message y'impanuro ugira uha abarundi bose iyo bava bakagera no kuvuga ko mu buzima bwa minsi yose ijambo no hanura abantu ubutunzi bwa mbere ku isi n'abantu kandi ni byiza ko twogiranira neza atamvo kubera mu buzima turafise abantu bagiye baradufata ukuboko atamvo kandi babonye ko twidujishitse kure bataducoresheje nka Elvis Iradukunda Arsene Bucuti n'abantu badufasha amaboko bamfasha ukuboko ariko none umunsi ndashobora kubafyinisha ati none je meze n'abakanukira 30 kuri rimikashi ni kuvuga rero tubandanye gukundana dushikiranira ibintu byo gutanga amashano tubireke ko Burundi nivyo vyeze cyane mu bantu hama dukundane cyanyuma na nyuma twizera Imana ko kariyo yo kwizigirwa kivyumbiro vyayo ari vyiza ko ari vy'amahoro kuri twebwe kandi kene naco dushishikare kwizigira ibizoba twihanganira amagorwa dushishikara gusenga uko ubuzima buno munsi turimo ntiburamba ni nk'umunsi kera ugiye kuraba narabajije cyane ndakunda kuganira n'abantu benshi iyo ndi mu ntara za ruguru kera nta bantu bagufi yababa kera abantu benshi bari barebare kandi kera nta bajene bafa kandi kera kumeza si nk'ibi byo no musanga hari ubugari n'imboga hari ingazi z'ubwoko bwose kera urukundo rw'abari urukundo kandi kera abantu bararamba cyane kuko barakundana gose yatamvo kera umutama wa kera muhuye ukagira indero uruntu urufasoni yarakugabira parcelle atacu bifatiyeko none munsi rero turashize gukundana kandi dukunda ibintu byacu dushigikiranire abantu bacu barakunda critique cyane ngo je sindamukunda ata munsi numwe murahurira kuri stade ngo mubwire nabi dukunda abantu atamvo murakoze cyane ona sozera wifuriza umwaka mwiza bafana bawe ndetse n'abarundi muri rusange ego ndabifurije umwaka mushasha Noel nziza bonane Pasika nziza kandi munshishikara gusenga Imana cyane kuko ubuzima ntiburamba ntiburamba yego
basozerere kuri kariya kantu nahejeje wakinye aya oya nahejeje gasozere nahejeje bapepere ukabasozerera kababwira aka kariya uriko uravuga ngo ugira ushinge ngo isaro izozera mu bunyakwaha oya ndabakunda cyane murakoze cyane mukurikirane Ukimon ibikorwa byawe nawe mukurikirane abifuza ama video mashasha kwitire kuri Ndundi TV mukurikirane ama video mashasha kuko burindwi du postinga kabiri lundi tangura ukwe umwa indwi ma vendredi yiheraheza weekend murakoze cyane bizotubera umugisha mushishikara gusenga Imana muyizera kari yitanga ubuzima kwishyamba ry'Imana rivuga ngo iyo babanyabwenge bo kwibaje ivyiherezo ryabo rero umuhinga ku isi so ufise amashuri menshi canke ibiki ni wiyumvira ku iherezo avuga ati mbega no munsi ubuzima buheze no munsi umuduga ndikunda twara hamwe wo kwikubiranya ugahushi barabara nkapfa nojahe cyo kintu gikomeye cyane turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane benshi bamunzi akina muri team Mutima Comedy tukuramutse Alice ego turabwakira namwe turabaramukije ego ubundi ndakuzi kwizina rya Alice amazina yose ninde Alice niyo gakiza Alice wavukiye mu ruziba okay yafi hano mu gisagara umunyagisagara twe twaje tuva ruguru imwe muduhaye indaro ubwo no kuraba mu maga parcelle hari zarisubiyeko tukubona ukina uri kumwe na Mutima niko impano yaje gute nawe impano twavuga ko umuntu suko vyisangamwe ahubwo twakuze tubona tufise tala ko mu magize dukura turi mu groupe mu chorale tukisanga tuzi gukina rero tubona ko dufise tala yo gukina vy'amafilme na comedy Alice gukina ama théâtre du sketch mu église benshi hano nabifata yuko nivyo ni message mutanga mu masengero ariko umuntu aribaza gukina comedy birashobora gutunga umuntu ati gukina comedy birashobora gutunga umuntu ego iyo wafashe ibintu ko bisereye kuri wewe bigomba kugutunga nivyoroshe ariko ugomba gutanga ingufu nayo kugira ngo hagire aho bigushikanye uri rero muri team Mutima no munsi niho tukubona ukina mukinana mwaje kumenyana gute rero na Mutima akazi karaduhuje uretse ko turi na hafi mu Kanyosha nka mu Buziba twe tuzinanye ariko kubera ko ari ndi team nakinamo antwa yaramenye duhuzwa n'akazi barahamagara nkinana nabo Mutima y'umubonye kintu cambere umubona ko negiki Mutima uretse ko nyende ugomba gutwenga ariko ari serieux ari iruhande y'akazi ari serieux cyane yego n'umuntu hanurana n'umuntu yitaho abo akuriye mu bya comedy aradushikira cyane aratuba hafi mu kazi naho n'akazi arakaze cyane iyo muri ko murakina kweri ntuzane ibintu byo gufina ego twahoro nka video twabonye mwakinye mwabuze urufunguruzo niwe yari yarubuze uko akunda kubivuga ngo mwatse iriya video uyikinye nka kuriya ntuba wiyumvira ati mbega muhira babifata gute ikibano bagifata gute image baduha muhira aho nta kibazo ahubwo ababibona hari abantu ntibatahura ibintu cyo kimwe mbere ya commentaire nyinshi mbisi nazakira uretse ko hari nizo usanga dukina turi mu gitanda ni ibintu bijya tuba dukina vyigisha abantu usanga mu buzima tubayemo ari ugasanga ntabitaye ukundi muraje nta kibazo kurande gwanje ariko hari abantu usanga batabitahura neza yego ariko nyene mbona ko none twagaruka imbere umuryango ari ubwo twinjiye nyene ufunguzo bwari rwabuze hanyuma mu kibano babakira gute na cyane nkari ama video nyene mukina nk'uwari ubwo mukina muri mu gitanda ubona muhira wabanye gute navyo muhira muhira bazi ko zifite tala barazi ko banko barantunze bazi kuva nkiri umwana barazi nyine ko ivyo tuba turiko turakina n'ukuri kandi tuba turi babiri twenyene babitse tubonye ama video rero no mwaka mukinana na Mutima programme zawe bwite ko twumvise ko ushobora kuri no muririmbye kazi programme zawe bwite rero z'umwaka uzazihagaze gute
mu vyerekeye uburirimbyi naco kibazo mpora cyane naco uri umuririmbyi bakina comedy ariko nisanze ntari jenyene hari abantu benshi bakina comedy nasanze ari abaririmbyi nibaza ku ruhande rw'iwanje iyo ncika intege nari kuba nacitse intege bitewe n'ukuntu nyene ndi umuririmbyi ariko nibaza ko ndayifata nk'akazi kandi byose ndabikunda ku ruhande rw'iwanje rw'uburirimbyi uyu mwaka ndafise ibikorwa ngomba gusohora imbere kuhera no mu mwaka uza ndafise ibindi bintu byinshi nifuza gukora uretse yo kuba ukina nka novuga nka karore kawe baba baguhaye ukavuga ati no munsi Alisa adukiniraka hari ubwo naba wiyumvira ati pourquoi ejo bega bizogenda gute mu gihe ejo ntaba ni muri timu birashika nawe ukiyandikira ndatwiyumvira kurande gwa musique canke gwa comedy ndavyumvira ariko si cyane biriya bintu ntivyoroshe ni ibintu bigomba gutanga umwanya ugomba kwiyumvira cyane natala yo kugira ngo umenye kwandika ikintu ego Alisa uno munsi umuntu akubaje ati mbega uwoshira amafaranga mu mukomedie yogaruka uwo mugarantisa gute ko yogaruka ego yogaruka kubera ko bivana n'ukuntu wabikoze ukuntu wabihaye agaciro ukuntu wabishizemo ingufu nawe ubwawe ego ashobora kugaruka gute rero muri ubwo buryo dushaka yogaruka gute buriya mutima arabizi cyane kuko burya ntari ko natumwanya uyu munsi dushaka kuba turi ko turangamo amafaranga ariko iyo ugomba inyungu uramanza ugatera imbere ukaronka ivyo inyungu muri ivyo bintu wateye arashobora kugaruka kubera ko arashobora kuba nk'ubujewe ngize chance nkavuga ati uyu muntu ko akina comedy ndafise ukuntu ushobora kubona umutumira cyangwa nkamushigikira ajya amafaranga je ubwitange bwanje cyangwa amafaranga nashizemwo muri uko kuntu kwitanga ndashobora kuronka rutayo kubera ko natanze umwanya nashyizemo amafaranga yanje nahise ngomba gukora ibintu bisubiza inyuma ngomba gukora ibintu binteza imbere tugenda tunasozera uraza kutubwira message wo duhera nk'abarundi muri rusange kuko hari abantu bafata umwuga wanyu wa comedy nk'ukumenga no gutumwanya nk'ukumenga ni jokes gira message bahaye abatadutahura neza ku ruhande rw'iwanje hari abifata nko hari abambwira kenshi bakanca intege hari abifata nk'uburaya umenga nyene ntiwiyubaha umuntu nka wewe ukina hari umuntu ugiye yambayije ngo kubera ukina cyane ngo comedy nguri mu gitanda kandi ubwo ni nka zitatu zibiri na kinye ni mu gitanda inyinshi na kinye sindi no mu gitanda ariko izo nizo haye agaciro numvise ambabaje ndambwira ati izo zonyene nizo maze kubona muri comedy na kinye nizo zonyene wabonye ibintu nkabijya ntiwiyubaha ibiki n'ibiki nkavuga ati jewe navuze ati no kuraba imbere bige tuba turiko turakina n'ubuzima busanzwe nimba nkijya mutima ariko ararota bige bibaho kandi abishi batahora ko ari inyigisho turiko turatanga nidufa gukina baba vyumviriye ko tuba twavyumviriye ko urumva nibaza ko kudutahura kudutera intege nibaza ko ari agaciro ku gihugu nibaza ko ari agaciro kuri twe bwa comedy hano mu Burundi nibaza ko atari vyiza ko dutera intege nivyo vyiza kuruta ko baduca intege nabifurize umwaka mwiza bakunda ibikorwa byanyu ego ndabifurije umwaka mwiza Noel nziza bonane nziza antuka uyu mwaka nukuri umwaka wa 2020 umugara ukuntu utagenze neza cyane uko abantu bose bavyifuza abantu benshi ariko kabisa 2020 izobera umwaka mwiza umwaka muhire umwaka kabisa kira muntu wese ndamwifurije ko yobona iki mutima we wifuza Imana dushikire cyane amen ari sere tumwitege kwiki umwaka uza kirenze cy'umwaka umwaka nukuri yo twagiye gutembera ntitwagize ikintu kuri uyu mwaka nibaza ko uzo mwaka mwiza Imana ibidufashe mu nukuri ibone ko uyu mwaka twabaye cyane ego tugushimire cyane ndamurakoze cyane murakoze cyane asante sana yes tumushimire cyane uno musore tumushimire cyane Mutima Comedie canke Fleury kubo bakuranye ariko none munsi tumuzi nka Mutima yakoze cyane n'impanuro nyinshi yagiye abana cyane mwebwe abajene mwifuza kugeraho umugeze urashobora gufatira ku bino vyiyumviro vyiwe bikagufasha ugatera imbere utitaye ku makritike utitaye ku vy'abantu bavuga baguca intege ndamushimire cyane Cedric ariya nyuma ya kamera cyangwa mwite Sebayos yadufashe kugira ngo ano masanamu meza n'amajwi meza bibashikire mwandanye mugire vyiza munitegura n'imisi mikuru myiza mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimun TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimun TV.